Amahoro y'Imana aganze imitima yanyu mwese bakunzi ba televiziyo internationale. Turabaramukije amahoro aganze imitima yanyu, turabaramukije Imana ibahezagire mwe mwagize amahirwe yo gufungura ino video. Ndagomba ngo ipartage, fyonda kuri sabone cyangwa kuri subscribe uyisangize benshi. Fyonda kuri like, comment. Nimba iki kiganiro hari commentaire ukifise ko hari icyimviro gifise ko tugiye kubasangiza, uze kugisangiza inshuti zawe. Reka dusome ijambo ry'Imana tubanje gusenga. Data mwizina rya Yesu turagushimiye kutugiriye neza ukaduhaye akakanya ko gusangira ijambo n'ubwoko bwawe, uhezagira abana bawe mwizina rya Yesu. Amen. Muri kumwe na Pastor Olivier Dusabe musanzwe mubana kuri no channel cyangwa kuri no chaîne icako ubutumwa bwiza. Reka dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'itanguriro 19 uhereye ku murongo wa mbere. Iyo tugiye gusoma amajambo y'Imana numva mu mutima numva rikaradudubiza muri je. Haravuga ngo itanguriro 19 umurongo wa mbere haravuga ngo baba marayika babonye bashika i Sodomu ku kagoroba, kandi Loti yari yicaye ku irembo ry'igisagara cy'i Sodomu. Ababonye ava hasi kubasanganira akubita inkoro hasi, arababwira ati batungwa ndabinginze mu harare iri joro, ndabinginze nimuzi wanje ku musabyi wanyu muharari ijoro mwoga ibirenge buce muzinduke mufata inzira mugende. Baramwisha batoyaye turarara mu ibarabara buce, arabagobera cane barakebya binjira mu nziwe, abarondereza amazimano abacumbishiriza imitsima itambiwe barajya. Maze batarajyama abagabo bo muri ico gisagara cy'e Sodomu bakikiza iyo nzu, uhereye ku bakuru n'abato, abantu bose bavuye impande zose. Bahamagara Loti baramubaza bati abagabo binjiye iwawe muri iryo joro bari hehe? Basohore tubonone. Loti arasohoka aja aho bari ku muryango akinga urugi inyuma yiwe, arababwira ati bene data ndabinginze nimugokora icaha kingana gityo. Hera bamfisa bigeme babiri batazi citwa umugabo, reka ndabasohore aho muri namwe mu bagenzi uko mugomba kose, ariko aba bagabo mwoye kugira ico mubakorako kuko bashitse mu nzu yanje. Baramubwira bati va hano vaho, batura urugabo rw'inyakamwe rwaje ari nyambukira, none rwigize umucamanza, none turakugirira nabi birenze uko twari kugira abo. Basunika Loti cane begera urugi ngo barusavye, maze babagabo batuma amaboko bashingira Loti bamwinjiza mu nzu bugara urugi, basuka uruhumyi kuri abo bagabo bo ku rugi, uhereye bakuru n'abato bacumukura barondera urwo rugi. Imana tugirire neza. N'aya majambo ashaka dusangira numva mu mutima, numva Imana yashizemo, kandi ndizera ko aya majambo hari cyagiye guhindura ku buzima bwawe, kugiye kuyizera hari ico Imana igiye gukora. Kwizera kuva kukumva ijambo ry'Imana. Ijambo ngomba ko tuvugana ko ndivuga ngo basuzuguye Imana ibaranduza umuriro. Basuzuguye Imana, ijambo gitwa gusuzugura Imana. Basuzuguye Imana ibaranduza ibizuku, ibaranduza umuriro uvuye mu ijuru. Ijambo ry'Imana dusomye tubwiye kuri no makuru yavuga kuri Loti. Imbere yuko aya majambo uyasomoge usomye igice cya 18 hamwe igitabo cy'itanguriro, hakwereka ukuntu Imana yavuganye na Abrahamu. Imana namubwira ngo ngomba kuja kurimbura kiriya gisagara cy'i Sodomu, sinoja kukirimbura nakubwiye. Imana yari umukunzi cyane wa Abrahamu nakaba umukunzi w'Imana. Imana iraza aramubwira amakuru yose y'ibigiye gukora mu gisagara cy'i Sodomu. Abrahamu yibuka ko afise y'umuryango, Abrahamu yibuka ko afise yo umuhungu wabo, Abrahamu yibuka ko afise inshuti, aravuga ati karabaye. Kandi Imana iyo yadesize yafashe ingingo irayikora, irashitse ico yasezeranye ico yapanze gukora. Kuko biri yavuga ngo ivyaha vyari vyaduze gisodomu ngo bishikira Imana. Imana yibaza ibikobera muri ico gisagara, avuga ngo reka ngende nje kuraba. Ngo hamanuka abagabo batatu bavuye mu ijuru, Imana ubwayo na Yesu na Mpwemu Yera, ngo baraza bageze kwa Abrahamu. Abrahamu arababona, ngo yari yicaye mu biti vy'amamure,
ngo ari munsi yabyo ari mu gihe c'indugumba ngo ababonye arabamenya. Bantu b'Imana mukwiye kumenya intumwa z'Imana, mukwiye kumenya babatumweko, mukwiye kugira amaso yanyagahumuka mukamenya intumwa Imana yarungitse ku buzima bwayo. Yesu ngo yageze Yerusalemu, ngo ageze ku mugwa hafi y'igisagara, ngo aracitegereza ararira aravuga ngo wewe Yerusalemu ubonye ibara, kuko wagendewe ntiwamenya igihe cyo kugendererwa. Ngo wisha bagutumweko, wisha abahanuzi, wisha abakozi b'Imana bakomeye, ngo kuko bagutumwe ko ubutumwa ntiwabamenya. Umuntu ashobora kugirirwa ubuntu, akagirirwa favor, akagirirwa agatoneshwa n'Imana ko namenye ko yatoneshejwe. Nimba ugira amahirwe yo kumva ubutumwa, umenye ngo ni ubuntu bugeretse hejuru y'ubundi kumva message, kubera ko yumvise, kubera ko ufunguye iyi video. Hari ama video menshi kuri YouTube, Facebook n'ahandi, kubera ko uyu munsi watumbere yawe. Iri jambo nuri neglige, iri jambo nurifata ibisanzwe, hari icyo rishaka gukora ku buzima bwawe. Abantu b'i Sodomu, Imana ifata gahunda yo kubamara, ifata gahunda yo kubarimbura. Imana ngibwira Abrahamu ayo makuru. Abrahamu aravuga ati karabaye worahagira arimburane abagorotse n'abanyabyaha. Imana Abrahamu abazimana ati mbege ico gisagara cyo kirimwe abagorotse 50 wo kirimbura. Imana avuga ati ico gisagara sino kirimbura ndagisanze nk'abagorotse 50. Ariko ntabari bariyo. Abrahamu yabwira Imana ati none wosangayo 30, wosangayo 20, wosangayo 10 wo kirimbura. Imana noneho yavuga ati uyu mugabo ndabona ko asotera kuza kuvuga Loti, reka nigendere. Ngo Imana kiragenda imusigaho. Yarize iti ni sabira ico gisagara ku bwa Loti, Imana iraza kukibabarira. Ariko yari yamaze gufata decision yo kukirimbura, yamaze gufata ingingo yo kugisenya. Ngo abo bamarayika baca ngo baragenda, ngo bageze i Sodomu, Loti ababonye nawe arabamenye. Iri jambo rirahambaye. Abrahamu umuhungu wabo yarabamenye, Loti nawe abonye arabamenya. Arivuganya ngo abantu reka ndabakire, arabaza ngo batungwa nimuze murari wanje mwoga ibirenge mufungure. Baramubwira ngo ya turarara mu gisagara ruci, turakigendurira ijoro ryose tugitwike twabangije kukibona. Imana nishobora gukora ikosa na rimwe ryo kurimbura abanyabyaha itabanjije kubaburira. Nishobora gukora ikosa ryo kurimbura inkozi z'ibibi itabanje kuzana message itomoye. Iyo yumvise urahindukira ugakira. Yabanjije gufata abamarika babanje kugendura ico gisagara kugira ngo byukuri Imana irabe ko induru zivugira aho hantu ibyaha bihakorekera ko ari cyo kimwe n'induru ikirumva. Ngo abo bagabo Abrahamu Loti ngo abagobereye bamaze kuziwe, abantu bo mu cyo gisagara abagabo n'abasore ngo barakorana, ngo baza kwa Loti baramubwira ngo duha abo bagabo bavuga ijambo atadusoni atabwoba, ngo duha abo bagabo tubonone baje kuri ari wawe. Hari abantu bafise gahunda zo konona, gasanga mu buzima bwe afise gahunda zo konona gusa. Ikiza ntavyo gitumye mugabe ikibi yababaje cyane. Nasubije mu Imana rivuga ngo igihe Imana yatuma Yona ininewe, Yona ngo amaze kurakara ngo Imana ko yamejeje ikibonobono ngo kigaca cuma mu gitondo kubw'izuba, ngo arababara. Imana yamubwira ngo wowe ubabajwe n'ikibonobono cyameze ijoro rimwe, kurindi joro kiruma, utateyagiye, utavomeye, utazi yo cazananye. Ngo mbega jewe nijewe ntobabazwa n'igisagara cyose kininewe kirimwe abagabo n'abagore ibihumbi batazi gutandukanya ukuboko kukuryo no kubafu. Ariko sindi kwinjama mu byumba abagabo, umuntu kamubona ari umugabo ari smart, kamubona ari umuntu asa neza, kamubona ari umuntu afise ubwenge, afise ama PhD, afise ama doctora, ariko atazi gutandukanya ukuboko no kuryo. Mu yandi majambo atazi gutandukanya icaha n'iciza. Ibintu byose arabishwatiranya, ntazi inzira yo gukiranuka, ntazi inzira yo kugororoka. Ngo abantu b'i Sodomu ntibari bazi gukora ibyiza. Babwiye Loti ngo baduhe abo bagabo tubonone. Igihugu cy'i Sodomu ngo cyari kiboshwe n'umwuka wa homosexuality, wari cyari kiboshwe n'umwuka w'ubusambanyi bwo hejuru. Burya hari ibyaha ariko hakaba n'ibyo bita mu Gifaransa bita abomination, nibizira. Byari ibintu Imana irabujije abantu, irabuza ngo umuntu naze ajyamane n'umuntu bahuje igitsina.
gusambana n'icaha, ariko iyo umuntu ageze kuri level, iyo umuntu ageze kuri etape yo gusambana n'umuntu bahuje igitsina, ni kiba cicitwa icaha, ni kizira mu maso y'Imana. Imana yabwiye ngo umuntu ntazajyamane n'igikoko, ni kizira. Umuntu ntazajyamane n'umwana wiwe, ni kizira. Umuntu ntazajyamana n'umugore wa se, ni kizira. Ari ibintu byitwa ikizira bitaba bicitwa icaha. Iyo ubikoze ubukwezi kizira, ubukweze umuvumo utakurikirana wowe wenyene, ariko ukurikirana ihanga nasyo, ukurikirana igihugu, ushobora gukurikirana igihugu cyose kigasha kubera icyaha cy'umuntu umwe yakoze, kuko ni kizira mu maso y'Imana. Abantu b'i Sodomu nabo bakoze ibintu Imana iribaza. Usomye ari mu gitabo cy'Itanguriro 6 ngo Imana yitegereje ingeso n'abantu ngo ibona zononekaye iricuza. Niho hantu honyene muri Bibiliya tubona Imana yicuza icyatumire mu muntu. Imana yaremye ibikoko, iremye ibintu byose, ariko umuntu azari gitangaza mu gukora ikibi. Wereye kuri Kayini umunsi wa mbere yica mwene wa. Imana iramubaza ati mwene wanyu arihe? Kandi iravuga ngo jewe ngize umwungere, jewe nari umupasiteri, jewe nari wo gucunga mwene wacu. Ibaza umuntu yubahuka akavugana n'Imana, umuremyi. Ndabwire Imana ifise ububasha, ifise imbaraga zo gufata iyi si tubona, iriko ibintu byose tubona, yoyubika igafata hatwe turi hejuru, igashira hariya hasi akaja hejuru, igashira iyindi si shasha. Abantu ivyo bintu abantu bavyibagira, bakabona ko ari gitangaza. Abantu b'i Sodomu nabo bari barigize ibitangaza, bigira utumana duto, bigira imana zihambaye. Imana irababara, iravuga ngo aba bantu negerezwa kubarimbuza umuriro, negerezwa. Abo mu gihe ca Nowa barimbuje amazi, ariko aba ndabaturira ndabatwika, ngo iravuga ngo aba ndabica. Imana yicuza kubera umuntu, kubera Imana yinda yicuza ku bwawe. Nigiki Imana itaguhaye, nigiki Imana itagukoreye, ivyo bibi ukora, ivyo vyaho ubaye, nigiki Imana itakoze ku buzima bwawe, nigiki Imana yakwimye, niriye teka Imana itaguteye. Wize amashure meza, ufise vyose, ufise cyubahiro, ariko uhaze nabi, uyimbye naco imena, utanguye gukora ibidakogwa sha. Imana ikwigisha amashuri, uronsa akazi keza, ariko kakubera akazi ko kuja gukora ivyaha. Warize neza, Imana iragufasha, uri imfuvyi, Imana igukura ku cavu, ariko uyu munsi ubaye pedeje, ubaye umuntu akomeye, ariko ibyo byose uravyibagiye, wibagiye ko Imana yagukuye ku cavu. Imana ikujanye muri Amerika, ikujanye mu Bwongereza, ikujanye Canada, ugeze ubaye homosexuel, ubaye lesbienne, urahindutse Imana mu kanya gatoya, uri kukwegera ikizira ubuzima bwawe. Igihe cyose abantu bibagiye Imana ifata gahunda yo kubarimbura. Kuri iyi si abantu babayeho bigize ibitangaza, bigize abantu bakomeye, bumva bavuga rikijana. Niko nasoma amateka y'umugabo yakoze ubwato bwa Titanic. Guhera umugabo akomeye umunyabwenge, yubatse ubwato bukomeye cyane, bwari ubwato bwa mbere bw'igitangaza muri ico gihe. Ngo abwubatse, ahejeje kubwubaka, aravuga ngo ubu bwato babwakije, aravuga ngo ubu bwato naho Imana yo buhagarara imbere nibwo ushobora kuzama, naco buzibira. Bugiye imetero nkeya, bwato buribira, buragonga umusozi, ibuye ryari mu mazi barafu, bwato burasamburuka, ntibwahejeje urugendo. Nimba ukeneye kubandanya urugendo ngo uruheze, wige kubaha Imana, wige kumvira Imana, wige guca bugufi imbere y'Imana. Nebukadineza ari umugabo ahambaye, Nebukadineza ari umugabo w'umunyabwenge, ari umugabo yari afise ubutunzi. W'igitondo kimwe yubaka umugwa, yubaka vire, yubaka igisagara ngo acitirira izina ryiwe, ngo yikubita ku gatuza, aravuga ngo iki gisagara nacubatse kugira ngo yeshe izina ryanje icubahiro. Ngo akivuga iryo jambo, Imana yamubwira ngo Nebukadineza, ni ubyigwa wirukanywe mu bantu, ngo ugiye kurisha nk'inka, uzoyijya ku cavu nk'imbwa. Ngo ibihendwe bimukuranirwa ko ngo amara imyaka 7 ari mu ishamba atazi ko yirukanywe. Imana ishaka kwirukana mu byo twari bikomeye, ngo amara imyaka 7 bakozi b'Imana. Umuntu kumara imyaka 7 atazi ko yavuye ku ngoma, abakonseye biwe, abajenama biwe, abanditsi n'abanyamakuru batazi ko yagiye, intebe yiwe igaragara bayibona ko yicayeho kandi yagiye.
kandi tubona umenga barakomeye bice kone zishobora Imana yaramaze kubirukana. Nebukadineza ngo mara imyaka 7 arisha nk'inka, ngo ubwoya bwiyo bumera nk'ubw'inkukuma, ngo amera ubwoya nk'ubw'igikoko, nk'igisimba, nk'ubw'idubu, ngo grizara nk'izidubu. Ngo Imana iramwigisha ngo imyaka 7 heze, ngo Nebukadineza ngo mpindukiza ubwenge, menya ko Imana ariyo yimika abami igashiraho abishatse igakuraho n'abishatse, ngo ndayubaha ndayihimbaza, ngo ubwenge buragaruka, ngo ahicubahira Imana. Amaze guhicubahira Imana, Imana iramugarukana. Tuko turabona ko vyipasa mu isi. Hari ibintu vyabaye mu bihugu bitandukanye, hari ibintu vyabaye muri Haiti, abantu babona umenga ibintu bisanzwe, yarabaye mu Kingitongo, ariko Haiti ivi kagera barafite ikigomana basenga bose bubaha, bapfukamira, bakora ubusambanyi, bakora ibyaha, bakora ibyanwa n'Imana, bakora homosexuality ku mugaragaro, mu mabarabara, mu mahoteli, mu mazu. Imana iri mwijuru ifata igihugu, apana vire n'abantu umwe, apana vire, ifata Haiti irayubika, isubira kubakwa bushasha. Nutubaha Imana izubika ibyo witwa ko ari ibinyembaraga, ibyo witwa ko ari bigutahicubahiro, bigutumbi bigutera amanyama. Tumaze imisi tubona ibintu vyabaye muri Amerika, California, aho abantu badutse bagahimba nabi. Ni wahimba uhimbe neza, ntuhimbire ku Mana. Ndakina kubwire nimba hari ikintu Imana idashobora kwihanganira n'umuntu ayisuzuguje. Nukora ibindi bintu byose uzobikore, ariko izina ry'Imana uyirinde kuricisha mu kanwa isuzuguza. Rivyo mwabonye muri raduka unanirana kuzimwa igihugu nka Amerika. Igihugu nka Amerika gikomeye gihambaye kigera kuri etape yo kwitabaza Mexique, igihugu badacana waka ngwino mudufashe, biranga igihugu za Ukraine n'ibindi bihugu biza kuzimya, biranga indege amajana ziraza imodoka barazimya, amazi arakama, baranirwa. N'uyu munsi tuvugana umuriro murazima kandi ntibarabona isoko yawo. Ariko ico byari byavuye ko murabizi bari bakoze umunsi mukuru, bari bakoze fete zo guhimbaza Imana zabo, guhimbaza Imana zabo. Ariko ndazita jewe, ushobora kuzita ukundi, ushobora kubaza kuvuga ati arabeshe pastor, ariko jewe ndabyita ko bariko bararamya Imana zabo, bariko bararamya Lucifer, bariko bararamya Satani, bamuha ibitambo. Umwe MC w'uwo munsi atangura gutanga amanota, ahereza amanota abaronse ubushimwa bakoze neza. Ngo ageze ku Mana aravuga ngo umuremyi w'isi ngo yaronse ubusa, yaronse 0 nagira abayoboke. Mwiko muranyumva, niyaronse ngo yaronse ubusa, ngo nahitinze, ngo Imana umuremyi w'ijuru n'isi. Iyo abasata adashaka ko niryo zina Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ngo yaronse 0. Ngo abantu bose baranezerwa bakoma amashi. Imana yo mwijuru avuga ati ibisino vyihoza. Kandi agenda babwire mumenye ko abantu bari barahawe ayo makuru, abantu bari barahawe izo message ko Imana igomba kurimbura Los Angeles, igomba kurimbura kiriya gisagara. Bakabifata ibisanzwe abahanuzi batandukanye kuva muri 2020 za 2020 kubandanya kugeza no munsi. Ico gihe abahanuzi baguma bivuga ari ibyago, ari umuriro. Kandi turababwira ko ari umuriro, hari ibyago bigiye kwaduka kuri gatabansi b'Imana. Abantu bakabyuva ngo jana hiyo, ngo ibyo nije terabwoba jyanye. Ariko reka nababwire si terabwoba, nta mpamvu nimwe utuma tubatera ubwoba. Ibyo tubabwira n'ukuri. Niwahaga niwahimba uze wirinde guhimbira ku Mana. Imana irekura umuriro igisagara kirasha, umuriro uzana mu makwe 6, barazimya impande zose biranga, gisagara cyose gihinduka umunyota nkuko Sodomu na Gomora yahiye. Imana yari yahavuye irekura umuriro kuri Sodomu, iraturira cyose gisagara kirasha. Los Angeles irasha, ngo numugwa, ngo wari umugwa utagira Imana. Los Angeles ngo numugwa utagira Imana. Niko bari barawise umugwa utari mu Imana, utari mu amahame y'Imana. Abantu barasha, ibintu birasha.
inzu zirasha, inzu zigitangaza. Numvise ngo Elon Musk yahishije inzu y'imiliyoni amajana z'amadolari ihinduka umunyota. N'abandi bagwiza tunga bavuga ko kugeza uyu munsi muri Los Angeles hamaze gusha ibintu bingana n'imiliyaridi amajana 7 zirenga, imiliyaridi amajana 7 zirenga z'amadolari. Numva n'ubu nibararonka igiharo cyuzuye, hamaze kutikira ibintu byinshi. Biravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kubaha Imana niko kuva mu byaha, kubaha Imana niko gujijuka, iryo tanguro ry'ubwenge. Nutubaha Imana izoguheba. Ari umuntu yambwiye ngo Imana ngo none ngo yaremye abantu ngo ibice, ngo Imana ko ari rukundo, none ngo yaremye abantu bayo ngo ibice. Nimutumvira Imana izobica nkuko yisha Sodomu na Gomora, izobica nkuko yishe abantu bo mu gihe ca Nowa. Imana ni nyembabazi, Imana ni nyabuntu, ariko kuba yubaha, kuba yikunda, kuba yigororokera, kuba akora ivyishaka. Nutumvira Imana izokurimbura, nutumvira Imana izokwica. Igakumvira Imana, igakugororokera Imana. Mweko muranyumva? Iga gukora ivy'Imana ishaka. Wewe wa mukobwa we urira abamataye, ukiraba gasura, ukiraba kayobe, ukabona umeze neza, ariko iyo mubiri nusa uzobora. Umuntu akabona afite amafaranga menshi kuri konte, afite amamiliyoni y'amadolari, y'amapaundi, y'amaero, akumva ni Imana, akumva ni gitangaza. Ibyo byose nubusa. Kubahora nibwo bwenge. Igira Los Angeles aho nakace gato twobabwira ibindi bisagara byinshi byaragakomeye, byaragahambaye, ariko kubera ko abantu banse kumvira Imana, Imana irabica, irabamara, irabarimbura, kuko banse kumvira Imana. Inutumvira Imana ugashishikara gukora ibyo byaha, Imana izokwica. Imana izokwica. Biravuga mu gitabo ca Zaburi, wivyo urabikora nanje ngahora ngukiyumvira ko mwanye nawe gose, ngo ariko nzoguhana mbishira imbere y'amaso yawe byose uko bikurikirana. Uriko uragenda gute? Uriko wifata gute? Uriko wigenza ute? Mwisi no babwira abantu bari bakomeye, bari bahambaye, bavuga ibintu amajambo akumvikana. No babwira ba Hitler, no babwira ba Idi Amin, no babwira ba Mobutu, no babwira abantu bahambaye bakomeye tuzi. Ariko uyu munsi bari bagiranywe kuko bafashe icubahiro c'Imana, bakigira icubahiro cabo. Imana irabica, n'ivyabo byose biragenda nabo bakurikira. Mwisi y'abantu bakomeye ba Napoleon, bari bakomeye, bari abantu bahambaye, ariko ubuzima bwabo bwose bwaravuditse. Ariko abubasha Imana n'uyu munsi bacari mu mwanya mwiza, bacahitinze. Tuzohitinga ngaha kwisi, duhitinga no mwijuru. Abubaha Imana nukuri. Hano shaka ati je maze imyaka irenga 30 ndi umukristo nkijijwe, nta kintu mbona, nta nyungu mbona gakiza. Uribesha, inyungu agakiza iriyo, ufise amahoro. Urajya mu gasinzira utanyoye warage, utanyoye kanyanga, ukaronka gatiro. Ariko abandi kugira ngo baronke gatiro banza bakanywa warage, banza bakanywa whisky kugira ngo baronke itira, ko urasinzira wanyoye amazi. Kino kintu gikomeye. Tuzotesa no kwisi, dutese no mwijuru. Tuzonezerwa no mwisi, tunezerwa no mwijuru. Uwo munezero nta kindi cyo uruta, ngo Imana irekura umuriro. Usomye ari muri kira gice ubandanye igice cyose cya 19, ngo Imana irekura umuriro, abantu barataka, abantu barapfa, abantu bashira. Imana yabwiye Loti ngo muhunge n'umugore wawe n'abana, ntimuhindukire kuraba inyuma. Muriko muhindukira kuraba inyuma ibiki? Gusa munaka asubira inyuma mutuntu twakera, tunyanga, muracavise utuntu tukiri ku ruhande. Igihe cyo gutumbera Yesu, n'igihe cyo kuraba agosha droite, reba imbere pana kuraba inyuma. Mukaroti ngo ahinduka inkingi y'umunyu, yabaye akarorero k'intumva. Intumva zamaho, abantu batumva, utwamate ko turabwije mu Imana, ariko nibumve muzorigitwa n'umuriro, umuriro uzobarigata. Paulo yaravuze mu gitabo cha Timoteyo 4 uhereye ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 8. Umurongo w'8 haravuga ngo nagwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe igitsibo. Abariko baragwanya intambara nziza mubikiwe igitsibo, ibisigaye mbikiwe igitsibo. Ikitoriki ikamba mwabakozi b'Imana. Nawo uno munsi ata amafaranga ari kuri konte, uzi kutaza no gufungura uno munsi, menya kubika ikamba. Bibi biravuga ngo iyo umuntu ariko arahiganwa nahabwa impera shiti iyo ahiganwa uko byagezwe. Wowe wihangana ugumeko, ubandanye ugo rugamba, imbere ni heza. Ntabwo twe dutera tuji inyuma, dutera tuji imbere.
Imana ibamezagirire, Imana ibamera umugisha, Imana ibashoboze. Bano b'Imana, icaha kitihanye kigumaho. Niba uzi ko uri umunyabyaha, uri umusambanyi, uri umuntu akora ibibi, ukaba utafashe umwanya ngo wihane wegera abakozi b'Imana, ico caha kiri ahantu kibitse, n'ibyo wakoze biri ahantu bibitse. Imana izobigarura enjuru, ibizogaruka uko nyene biri cari kwa kundi. Nutabyihana ngo uve mu byaha, Imana izokurigata, Imana kurimburane n'ibyo byose wishimikije. Imana ikumfashirize, Imana igushoboze, Imana iguhe umugisha, Imana iguhezagire. Wowe wumvise ijambo ukabugiye guhinduka, fata umugambi wo kwegera Imana, Imana ikumfashirize igushoboze. Ngiye kugusengera ukaba utsinzwe n'iri jambo, aho uri uce bugufi wihane. Ushobora kuvuga ati jewe by'ukuri ndumva nkene gusengera mu buryo bw'umwihariko, andika iyi nimero aza kutwandikira cyangwa uduhamagare kuri 69 063 ubusa 93 162. Noga kuri screen murayibona nimero mushobora kwandikako. Iyo nimero mashaka kwandika ku butumwa kuri WhatsApp, apere cyangwa mukandika message sanzwe, tugashobora kubafasha tukabereka icerekezo, inzira nziza, inzira y'abana b'Imana. Rero ngiye gusenga Imana, sengera maciye bugufi yumvise ko iri jambo rimutsinze. Mana, mu izina rya Yesu ndasengeye abana bawe, rekubagirire neza. Umuntu yihanye, umuntu yemeye ko ari umunyabyaha, yemeye ko ari umubeshi, yemeye ko ari umusambanyi, yemeye ko ari imboregwa, akaba atsinzwe n'ibyaha byose yagendeyemwo, yemeye ko ari umurozi, yemeye ko ari umunyakibi, akaba yemeye ibyaha byi, umubabarire, umweze umutunganye mu izina rya Yesu Kristo.